Imana nihabwe icyubahiro. Ijambo tugiye gusangira rivuga ngo ni umwandu ufatanye n'iduzwa rya Kristo Yesu. Umwandu ufatanye n'iduzwa rya Kristo Yesu. L'héritage attaché à l'ascension du Christ. Tujya guhagarara mu jambo ry'Imana riri mu gitabo cy'ibyakozwe n'intumwa igice cya mbere, igitabo k'igitangura, igitabo cy'ibyakozwe n'intumwa igice cya mbere uhereye ku murongo wa 4 gushika ku murongo w'9. Igitabo cy'ibyakozwe n'intumwa igice cya mbere uhereye ku murongo wa 4 ugashikana ku murongo w'9. Ni mu ntango y'igitabo cy'ibyakozwe n'intumwa. Alléluia. L'héritage attaché à l'ascension du Christ. Umwandu ufatanye n'iduzwa rya Kristo Yesu. Hatubwira gute? Hatubwira ngo maze akoranye nabo arabihanikiriza ngo ntibave i Yerusalemu, atariko murorere isezerano rya data iryo mwanyumvanye. Kuko Yohana yabatirisha amazi, ariko mweho mu minsi itari myinshi muzobatirizwa nande? Na mpwemu yera. 6. Nuko bakoranye baramubaza bati mwami, iki gihe nico ugira ugarukane ingoma y'Abisirayeli? Arabishura ati si vyanyu kumenya iminsi cyangwa ibihe data yashinze n'ububasha bwiwe wenyene, ariko muzohabwa ubushobozi mpwemu yera niyagira nte niyabaza ko muzoba ivyabona vyo kunshingira intahe i Yerusalemu ni Yudaya hose ni Samariya no gushitsa ku mpera y'isi. Amaze kuvuga atyo aduzwa babona igicu kimukura mu maso yabo. Imana ihabwe icyubahiro. Alleluia. Iyo tuvuze umwandu tumenye cyane cyane ari bimwe bita umurage, ni bya bintu usanga abavyeyi bararondeye hama hageze ko barangiza bakavuga bati abana bacu twabasezera twabarondereye ibi nibi abana afise ni aba, ibyo bikitwa ngo ni umwandu cyangwa mu Faransa héritage. Bibiliya irerekana ko ngo umwandu ngo iyo umuntu awufise ngo mugabo uwo muntu akaca abandanya yigenza gwana ngo ntaba hatandukaniye n'umugurano. Umugabo yakuze haragera ahantu bamuha makuru yuko hari ibyo abavyeyi basize bakanayimenyesha, hamwe namwe amaze kubona ingene yigenza bakavuga ngo harageze yuko ushikira ivyaso. Niko tumenyereye ibintu bigenda. Uyu munsi turahimbaza iki? Turahimbaza ingene mu gikorwa cya Yesu yaje agapfa agahanga akazuka, ariko ngo agasubira mu bwiza yahoranye ariho mu ijuru. Alleluia. Imana ihabwe icyubahiro. Umuntu asomye kino gisomwa dusomye mu gitabo cy'ibyakozwe n'intumwa igice cya mbere uhereye kuri 4 gushika kuri 9, Bibiliya iraduha inkuru ingene imbere yuko aduga hari amajambo yabasigiye. Iyo nakuye no jambo rivuga ngo ni umwandu, yarabaraze, yarabasigiye. Imana ihabwe icyubahiro. Alleluia. Yesu ngo arabihanikiriza ku murongo wa 4 ati mugume i Yerusalemu ntimuhave, ariko murorere isezerano mwanyumvanye. Alleluia. Ati nivyo Yohana yaraje arabatiza mu mazi, ndetse n'ahatayivuze nawe niyabatije mu mazi, atako mu minsi itari mikeya muzobatizwa muri mpwemu yera. Mumaze kubatizwa muri mpwemu yera hari ico muzoca muba, hari ico muzoca mukora, muzoca muba ivyabona byo kunshingira intahe hehe Yerusalemu, Yudaya, Samariya na hehe no ku mpera z'isi. Amaze kubona ko ivyo agomba kuvuga biheze acagira nte acaridugira. Basigarangira ngo batamariwe batangaje nibibaye, hama marika araza ati mbega uwo muntu muraba yidugiye uko umuntu agiye ni nakazogira nte ni nako azogaruka. Imana ihabwe icyubahiro. Uyu munsi ndazi ku isi ntabuze abantu bateguye umuceri udasanzwe bahimbaza iduga rya Yesu Kristo. Harabafasha amarande bati nukuri uyu munsi ntundengane uko.
hari n'ahava bagenda ngira ngo ibugarama kuko ariho hari akayaga ngira kameze neza. Ariko nibaza ko rirya jambo umutama avuga iyo agira arangiza riba ari ku mutima wiwe. Rirya jambo abantu bavuga bari mu zabukuru babona yuko ubuzima bwabo hano ku isi buriko buragera ahantu bugera ku musozo, rirya jambo riba rigaragaza icyo umutima wabo uhagazeko. Yesu araganira n'intumwa ubona ko afise amakenga, ati ndabinginga, nivyo ntakora ijambo kwinga mugara abwira ati mugume mu kibanza musanzwe murimo, mugume ngahe Yerusalemu gushitsa cyagihe muzoronka isezerano mwanyumvanye. Ati guko nivyo hari umubatizo mwabonye niwo mu mazi kandi ndawushinga naye niwo ko naje narawukorewe, mugabo hagiye kuza ikindi kintu mu minsi itari myinshi, nuko muzobatiza muri mpwemu yera, mumaze kwaza muri mpwemu yera muzoca muba ivyo byo kushinga naye mu bice bine: Yerusalemu, Yudaya, Samariya hamwe ndetse no ku mpera z'isi. Aca aridogira, ni nka tuvuga ngo aca arabavamwo atumbera mu kibanza yahozemwo mu bwiza bwa data iburyo bwiwe. Uyu munsi duhimbaza iki? Uyu munsi ko twavuye mu mashuka ameze neza, amota agoroye, tukaza ngo turahimbaza ko Yesu yaduze, twohimbaza iki? Imana ihabwe icyubahiro. Hari ikintu data yakuraze ngomba kutahana uno munsi. Cyambere, ikintu cyambere data yakuraze, Yesu aduga mu ijuru yagusigaranye mpwemu wayo. Kuko yaravuze ngo hageze ahantu menga Yesu ariko aragera ahantu agomba kwerekana ko menga niwe muto kuri mpwemu yera, mugabo barangana. Kuko yaravuze muri Yohana 14:16 bambe ati hamwe no gumanga ntacyo vyobamarira, atariko ninagenda nzosaba data abarukire umwitsa. Imana ihabwe icyubahiro. Mu gihe Yesu yari yabandanye akora ibikorwa bitandukanye, aganira n'intumwa zimubaza, azibaza, azikoresha ibitangaza, aziganiza kuri byinshi mu bwami bw'Imana, avuga ati naravuze, wanda ati ase naravuze, ariko ikintu mukeneye muri kino gihe ni mpwemu. Imana ihabwe icyubahiro. Ikintu cya mbere warazwe ni ubusabane hagati yawe n'Imana bihagaze kuri mpwemu. Uyu munsi nimba hari agaceri wateguye ugenda ukajye nta kibazo si icyaha, ariko uhimbaza Imana ko yagusigiye mpwemu. Uhimbaza Imana yuko Imana yagombye yuko mpwemu aba muri wewe. Harageze igihe aravuga ati nari mfise byinshi byo kubabwira ariko ntimushobora no kuvyihanganira, kubera yabona ngo hariho ibintu mudashobora kwakira muri mwebwe mutabihawe na mpwemu. Ariko urazi kubwirwa aho uzopfira n'ingene uzopfa, iyo nkuru uraza kubwirwa yoroshe kwakira mu mutima w'umuntu. Mugabo byarabaye ababibwiwe bamaze guhabwa mpwemu barabibamwo neza, baratemagurwa, barakatwa n'imisumeno, baritwa amazina atariyo, mugabo kubera bafite mpwemu birakunda. Uyu munsi duhimbaza ngo Yesu yarakuwe muri twebwe, ariko ntiyadusize wenyene, yadusigiye ubucuti hamwe nawe dufashijwe na mpwemu. Haleluya. Imana ihabwe icyubahiro. Iyo umuntu arangwa na kuba ari mu bucuti na mpwemu, uyu muntu kizomuranga uzobona ubuzima bwiwe bw'amasengesho. Intumwa zabaye zigenda umusozi kundi ni na Yesu Kristo. Intumwa zabaye bagira ibiganiro, mu yandi majambo ubucuti hagati y'intumwa na Yesu bwari fizike, bwari imigendere nk'uko bisa umugenzi kujya gatanu. Kugenda kuramutsa umuntu, hama nawe akaza kuramutsa, ukamugurana, akakugurana, akakubaza, ukamubaza, hari ku rubanza akaguterera, nawe ukamuterera. Ariko hari urundi rugezo rw'ubucuti Imana yatwifuza ko nukwigerera muri twebwe. Imana ihabwe icyubahiro. Umwe yaravuze ngo igitandukanya ivyitwa ivyampwemu byose hano ku isi, igitandukanya ivyitwa amadini hano ku isi, nuko ro Christianisme, ibi vya Kristo vyo akantu kavyo kaza kabijya, nuko Kristo aba muri twebwe bice kuri mpwemu wiwe.
Imana sinuvuga ngo yarigize nto, mugabo yaremeye, yararondeye uburyo, irarondera uburyo ishobora kwakira umwana w'umuntu. Iravuga ngo icyiza no nogerera muri we. Imana ihabwa icyubahiro. Pawulo arandikira abikorera ati mumenye ko hari umuhamagaro mufise mwese. Mu cete cya mbere cyandikwa abikorera igice cya mbere nyine umurongo w'9 havuga ngo Imana niyo kwizegwa, ngo yaraduhamagaye twese, yabahamagariye kugirana ubumwe n'umwana wa Yesu Kristo ikunda, kubera mpemu twahawe. Imana ihabwa icyubahiro. Haleluya. Kenshi umuntu hari igihe umuntu yumva kumenga afite ideni Imana, kuko hari ibintu yagiye arayibonamwo, kumva kumenga hari ikintu nawe yoyikorera kubera ko yaramuhaye hafi, yaramukije, yamuhaye urwo rwiza, yamuhaye kurangiza amashuri, yamuhaye gukira ingwara. Hari ibintu usanga umenga Imana agira akora byiza, kandi ni byiza no kubishimira. Niyo wumvise umenga hari ideni bifitiye, si bibi. Hamwe na hamwe umuntu akimva umenga ati jewe nibaza yuko bwiya ndayishimire cyane nuko nofata indwi yose nkagenda kwitaho abagwayi ku bitaro. Ndumva Imana yangiriye nuko noyiha indwi yose ndiko ndakora ibikorwa byiza kubw'abantu bayo. Kandi si bibi, kuko imigenere y'abantu n'Imana igenda irahindagurika bivanye n'Imana yabarongoye. Mugabo ari ahantu twese duhurira, n'ahantu umuntu ashikara umutima kuri yo, n'ahantu mpemu w'Imana muri twebwe atwegerezayo, tukaza mu nyonga zayo tuyifashe n'uwo mpemu w'Imana. Haleluya. Le plus beau cadeau, le cadeau le plus précieux, ikintu cya mbere cyiza ushobora guha Imana nk'umuntu yasizwe hano ku isi, nuko ihereza umutima wawe, hama ibikorwa bigakurikiranaho navyo ni ari byiza mu nyonga zayo. Haleluya. Imana ihabwa icyubahiro. Yesu amaze kuduga yarazi yuko agiye gusigaho abantu, jewe na wewe, yarazi yuko asiye gusiga igikorwa ciwe kikabandanya. Ariko kugira kibandanya, abantu baromenyereye bajana umusozi kuwundi, umwonga kuwundi, isinagoge ku yindi. Atabo bantu ni ngombwa ngerere muri bo. Imana ihabwa icyubahiro. Haleluya. Nagenda abwire ngo urafise ubutunzi ugendana kumva utari bwamenye ko ufise. Urafise ibakwe, une opportunité, une grâce, ubuntu bwinshi buhebuje, nukuba wowe mpemu yagereye muri wewe. Haleluya. Ni ikintu cy'agaciro cyane, kuko Bibiliya tubwira ko ngo twebwe ngo twahindutse ngo ingoro za mpemu wayo. Mbega si banga, nibanga rikomeye. Umuntu nka wewe ufise ivyo wizi ko udashoboye hano ku isi, ufise imyaka wizi ko ufise, ukumva birakwemeje yuko mpemu w'Imana yagereye muri wewe. Nico gituma ibitondo vyawe, amasaa 8 yawe, imigoroba yawe, amajoro yawe, ukwiye kumvira ya nyota mpemu agenda arazana muri wewe. Imana ihabwa icyubahiro. Hari ukuntu ukunda kwiyumva, hariho inyota ukunda kumva iri muri wewe, hari ukuntu wumva umenga ibintu byose wohagarika ugapfukama aho ugeze, cyangwa ukiyugana mu biro, cyangwa ukiyugana mu cyumba. Data aragukeneye. Yaraduza ari mu ijuru, ariko yaramaze gutanguza ubucuti hagati y'umuntu n'Imana. Imana ihabwa icyubahiro, kuko ntiyadusize ari umwe. Biravuga ngo ntitwahawe mpemu w'ubuja, ngo twaha ngo mpemu ngo aduhindura abana b'Imana, ngo karadutakisha ngo aba, ngo Yesu kujyanja ariyo Mana ndaguhimbaza. Umutima wawe uyu munsi Yesu ari buryo bwa data araganje amadahashika. Mugabo ikintu cya mbere gukwiye kumenya nuko Imana yagusigiye ubucuti nayo ufashijwe na mpemu. Imana ihabwa icyubahiro. Haleluya. Ni kuvuga ngo rekura umutima wawe Imana iwuganirize, rekura umutima wawe wumve ko Imana ari guhagije, kubera yuko ari Imana ikurondera mu bucuti nayo. Imana ihabwa icyubahiro. Ikindi kirangwa ubucuti n'Imana nuko umuntu afise ubucuti n'Imana. Ikintu cya kabiri kimuranga ni umuntu arengera ibihe. Yarazi ko ivyagire bikwirikira ntivyari vyoroshe. Murazi ko ihanwa ryakurikiye abakristo
byagiye kurangira hafi haheze nk'imyaka irenga hafi 290. Barahamwe, barasura barahamwa, barakubitwa ibimoko, barahabwa ingwe zimaze iminsi 3 zitarya, barakubitwa ibimoko, baratabagwa n'imisumeno. Mugabo yarazi yuko aba bantu hazogira igihe bakageragezwa, ariko kizobafasha ari mpemu bahawe. Haleluya. Imana ihabwe icyubahiro. Nico gituma Petero tubonagira inyifato zibiri umenga ntizakoze n'umuntu umwe. Igihe cyo kubamba Yesu byatubwira mu butumwa bwiza bwanditswe na Matayo mu gice cya 26 were kuri 6:9 kumanuka kuri 7:4 yuko ngo Petero ngo yari yicaye hanze mu rugo, incoreke iza ahire iti nawe nyene mwari kumwe na Yesu umugalilaya. 70. Mumvize iyo nyifato ya Petero. Nawe arabihakanira mu maso ya bose ati yo icyo uvuze sindagize nte sindanakizi. Ubu si umuntu n'ikintu, icyo uvuze sinari bwacumve. 71. Yungururije mu bikingi vy'irembo, iyindi ncoreke iramubona ati ibarira ati abantu barati uyu n'uyu yari kumwe na Yesu umunya Nazareti. 72. Yongera kubihakana arahira ati yo muntu singize nte sindanamuzi. 73. Hahise akanya abahagazeho baramwegera babwira Petero bati ni ivy'ukuri nawe uri uwo muri bo, bitaye ko ni imvugo yawe yagira nte iraguhinyuza. Nawe ati sindanamuzi, uyo sindamuzi. Mbega Petero yakunda Yesu? Uraza amasezerano yari yahaye Yesu? Uraza ibiganiro bagiye baragira? Uraza ubucuti bari bafise? Muga kubera ko ubucuti bwa Yesu na Petero bwari bwo kugendana atari bwo kumubamwo, nicyo bituma cyagaragara. Imana ihabwe icyubahiro. Haleluya. Petero n'amasezerano yahaye Yesu umwe yamutoye yagize nte aramuhindutse. Nicyo gituma hari abantu bakuramutsa cyane ko cyabaza ngo nibo bagenzi bawe, kubera yamaza muhira ngo niwe mugenzi. Uzuraba inkomezi ziri muri ndani y'umutima wiwe abarizo wizera, nayo ubundi kuzi wawe cyane nta n'uramenya kimuzana, navyo uramenya. Ariko ni wawe ingene umutima wiwe ukoze uragutuma ndashobora kumwizera wo mwe, kubera umutima w'ingene ukoze. Bari baragendanye muga kubera ubucuti bwabo n'Imana ari bwo kugendana butara bwo kuba muri we. Era bahavuyemo inshuro 3 ngo sinda aizo guhinduka we. Hari igihe umuntu abona uguye mu ikosa kandi mwarikoranye ati uyu ntawenzi. Nari mvise umuntu twabana mu nzu akaba atazi kugura impuzu, kubera ko inzu z'abasore usanga abasore binjirana mu mazu. Twari kuntu twatwengana ngo umuntu azi kugura impuzu, ngo agura ibigana, ngo agura ibihuzu bitari byo. Nya muntu yama ari karagura impuzu zitari zo muri quartier twatumutwenga. Rero hage abantu baza mu cyumba mbana nabo bantu ati umuntu yaguze ipantaro ninde? Ngo si yanakre. Ngo si yanakre. Kandi ariyo yayiguze mbi. Kugira kimuve ko ati kubera anakra tari hari ati uyo ni yanakre niwe yaguze go rupantaro. Aya majambo Petero yavuze nta muntu yari kwibaza ko zo yavuga. Turavye n'amasezerano agiye aramuha mugendana kwawe. Ariko nagenda ahubwire kuba Yesu yagusigiye mpemu birakurinda gukora ivyo Petero yakoze. Birasora kugira undi muntu aho kuvuga ngo sindamuza agira ati mviriza ugomba unyice hakiri kare Yesu imvana n'uwo Yesu, ugomba unyime ico wagire umpe ico kintu ntaco nkora ko genda wa Yesu kubera mpemu Imana muri wewe. Sinkeneye kunyemera, sinkeneye kumvuga neza mu gihe ndiko nigenza nabi nka wewe. Uragomba mvuge nabi sitakatima zo mpoye Yesu mfise muri jewe. Imana ihabwe icyubahiro. Aho nyene ugiye mu gitabo cy'Ibyakozwe mu 2:14 Bibiliya tubwira ingene mpema amaze gutangwa ryasezerano rimaze gushika
Petero ngo yagize nte ngo arahagararana na bamwe 11 ntawamuhaye ijambo kandi ababariza n'ijwi rirenga ati yemwe bayuda n'aba i Yerusalemu mwese ibi nimubimenye kandi nimwumvirize amajambo yanje. Munzi naramuhakanye, munzi vya bindi, hari ibintu bikiri ari gihe umuntu akora icyaha ikaca kigendekanikwa ku ruhanga no ku mugongo. Hari abantu badahariya no guharira iyo umuntu yahindutse no kumwakira mukamubona muri bushasha bwiwe. Ati nimumva amajambo yanje kumbure sora kubwingene kanyeze inshuro 3 ariko vyarahindutse ubu nkema muri jewe. Nimumva amajambo yanje. Kubera iki ubucuti asigiwe na data, ubu data ari muri bice kuri mpemu wayo. Haleluya. Imana ihabwe icyubahiro. Nukuvuga ngo uyu munsi uhimbaze ko Yesu yaduze mu ijuru, ariko kuvuga ngo yaragiye ariko nsigamwo mpemu. Nico gituma atakintu na kimwe contera ubwoba. Naho noba mfise kuba ntatahugwa mu muryango, naho noba ntatahugwa mu kazi, naho noba mvugwa uko ntari, naho no umenga ntaco ariko ndashika ko mu buzima sakazima mpema ni muri jewe, nzobirengana. Ibihe bibisi bindi nzobirengana. Igihe cyo kwakwa ijambo kirahari, n'igihe cyo kurisubizwa kirahari. Haleluya. Igihe cyo guhagwa tapi huje kirahari, nico kwimwa tapi kirahari. Imana ihabwe icyubahiro. Haleluya. Abantu bafise ubucuti n'Imana babuhagazemo nuko barengera ibihe. Batubwiye ijambo rya Habakuki. Habakuki aravuga neza muri 3:17-19. Mumize uwo muntu yabivuze Imana imuhonjeje ko muhemu ntiyayi bwawe muri we. Mugabo kandi abavugisha dusana rya kera baragenda barahonja kuvyo turimo muri kino gihe. Haleluya. Habakuki 3:19. Ngo nta musukoro utogirante utoshurika. Iri jambo gushika sindi ko mutahura mwese nigihe mu mashami y'igiti haje utuntu umenga nudushugwe bikaca byerekana yuko hagiye kuba imbuto zizoca ziza muri ayo mashugwe, mu nyuma hazovamwo ivyo wimbura. Mu yandi majambo nta byizigira ufise ko ntacyo urabona ku musukoni. Ngo nta musukoni utoshurika canke inzabibu ngo zigire nico zama. Majambo nta nkuru rimwe mfise imeze neza. Amakuru aguma ari yayandi. N'ikimburo c'imyelayo kikabura. N'imirima ntiyera indya namba. N'umukuku ivyatunze mu nzu, inka, impene, biye byose abantu batunga nk'ibikoko. Igahenebera igapfa mu ruhongore. Ntihabe hakigira n'inka mu rugo. Naho nyene jewe nzogirante. Nzonezegwa uhoraho mpimbagwe n'Imana yagakiza kanje. Haleluya. Imana ihabwe icyubahiro. Burya ikintu abantu bafise mpemu barusha abandi nuko muri bo batagendeshwa n'ivyo babona. Ugutwenga kwabo ntikuva mu kamesaje baronse. Ugutwenga kwabo ntikuva mu masezerano bahawe n'abana b'abantu. Ukubaho kwabo guhagaze ku Imana iri muri bo. Abo nibo rero utamukangisha ngo utemeke sindaguha. Ugiti nukuri nimba byava ku Mana bizoza, bitava ku Mana nzobirindira. Uyu muntu aravuga ko ivyo ikibano ciwe gihagararako, imisukoni, ibikoka tunze mu rugo rwiwe, n'ivy'amatongo yahora ameramwo, ni n'amasazi yaramenye kugenda rimburamwo, vyose ngo nta kintu kimwe bitanga. Hari igihe ugenda kuri banki uzumva abantu bose baraduhemvye. Hacu usanze ko inkuru ya 31 itariki 33 itariki imwe n'amatariki abantu bahinduka mu emotion, ibishosho byabo kamenga biriko biragenda ahantu bikanya. Kubera iki? Nta kiriko carashitseko. Uko n'abantu bahinduka muri bo kubera iki? Basande sordiri kumbe n'ubusa canke ni agakwego. Ariko niyo hari agakwego data araganza. Haleluya. Kuko natuganzisha sorde, natuganzisha yariko atuganzisha umugambi w'Imana. Haleluya.
nicyo tuba wizeye sorode, urashika muri ukayagabura ukazobona habaye ubusa, ukumva ngenda kora canke sinkora. Mana nkumugisha. Kubera iki? Wari wizeye ko umushahara ushitse bica bibananya guhinduka, ariko Imana ntiyigeze igomba ko umuntu ayimenyera. Iyo ugomba kuvyayo bimenyera uragira ikibazo. Nivyo kuraba ingene ngana no kuyapangira si bibi. Mbwa kurondera umutekano muri yo urafise ikibazo. Umutekano abantu ni muri sorde. Oyaye. Kuko nta sorde yotunga umuntu. Uja kubona ko sorde atunga umuntu iyo ugwaye ingwara wikwivuza mu majana aya. Kandi uyahembwa mu mezi atandatu kwemu n'ugwa Kongo. Uti ndakeneye Imana by'ukuri sinkeneye sorde. Nico gituma Imana irengera sorde, iraguha abantu bakuramutsa. Iraguha abantu mwiganye muhurira muri ville. Haleluya. Iraguha abantu baribwa mpaka bataje gushikanira igitoke. Haleluya. Munaho bitoba hari makuru mfise ava mu itongo. Naho ndavya inka zahora ziba zose zapfuye. Nkaraba ivyo narimye nkarumenga nta imvura yigeze ibigwamwo, nzonezerwa Imana y'agakiza kanje. Burya umunezero ni ingingo. Itaraba ingingo ukoze nk'imvura yo mu kwa kane. Imvura yo mu kwa kane irakunyagira n'izuba ariko rirakwakira nyene. Ntimenyegwa. Umuntu n'imbere ashaka kunyagwa nawe umenga imvura ntayuherutse. Nimba uhagaze ku munezero uva mu byo ufise, ku munezero uva mu byo wumvise, urafise ikibazo. Umwe navuze ngo hari abakristo ngo bafatwa nk'ibirunga, recrété volcan. Atabo bantu kubera umunezero wabo uhagaze ku byo baronka, ku byo bagenda barashikirwa navyo, iyo uhuye mu gatondo amakuru ari meza arakuyambira n'amabizu gwera ukirengushika ku mushatsi. Mugabo rero ati mwe n'abantu mu bitondere, ati kuko usanze hari inkuru mbi ahegeye kuronka wowe urahagwa. Aragukata n'urujambo rumuzogenda kwisikanisa muri skantere ku mpanda kugira ukuvemwo. Atariko abantu b'imhemu banezerewe Imana ikiri muri bo, basonza umunezero guma usohoka kubera ubucuti bahabwa na mhemu. Baba bashomereye babana yabami ivyamwa vya mhemu. Aho bari ntibagorana mu miryango, muri bisi ntibagorana, ntibimyoza, ntibagumagira ngo bajya abantu ngo barishima. Nta bantu bishima, baritahura gusa. Haleluya. Egara abantu twamatwarengeje ngo barishima, aya baritahuye. Igituvuga ngo barishima ni kubera mudafise ibishobisho bimwe. Umuntu atwenze ngo ni gifine, si gifine. Arorohewe muri mhemu. Haleluya. Aguhanga amaso umusozi, we yihangira amaso Imana n'umugambi mufiseko. We nawe urijiriwe ukaciwa ngo abantu bose ngo bijiwe, wapi ni muri kumwe, bari muri mhemu bareke. Imana ihabwe icyubahiro. Kuko abantu bimenye imiryango, amashirahamwe, amaseri, amadepartement, abantu benshi bapfa ama emotion. Uje yiberewe neza umenga arafyina. Umenga nta n'ikintu uwo muzeza kumenga ni icyasame, si icyasame. Amerewe neza, afise amagara meza muri mhemu. Wewe nawe uguma wimvira ingene wakuze, nivyo bikwirirwa mu ikakuraramu. Ufise ikibazo. Banzuje muri mhemu. Utahura ibintu muri mhemu. Uko data atagusize wenyene, niwagera ahantu bageze muzoca mutahurana. Haleluya. Niho muzoca n'ibintu mubikora neza. Imana ihabwe icyubahiro. Haleluya. Data avuga ati ibintu kunda babona mwebwe. Ega naho nabahamagaye narababonye mwebwe. None we ntuzi ko hasi hari abantu baciye ugutwe, sindakuzi. Wese weze guhamagara umurongo w'abantu bashe kubera abanyankiye kurengana, sindakuzi. Waranyumvise, warananyemera kunwa mugabo utararonka mhemu nta confiance no kugirira. Ati ndabasaye murindire ngaho Yerusalemu. Guma ngareka kwihuta. Hari ikintu gikuru mubuze mhemu. Nico bituma ibintu bigaragara ko ari ibintu bya kamere. Hama ibintu mbona Herode azoza ramwe ntimwobirengana mudafise mhemu. N'inzara izotera nga ntimwobirengana mudafise mhemu. Ndabasaye muhanze mugirente urindira.
Nico gituma iyo umukristo ivyampwema bibariza kure nkaho menga ni gishinwa n'ikirusiya n'ibwihebura n'ikigiriki ati mbega uwo mwemu none mwemu adufashije iki ko je nsomye n'ubiki Imana imbariye. Iyo umuntu avuga ati je umutekano wanje hagati ya je n'Imana nuko nasambana sinice agaga ku cagezwe ari karagera kuri mwemu ntaramenya Imana mu bucuti nayo. Ikintu cyambere Imana ikwifuza ko nk'uwo Imana yakije ntikitwara mu ijuru n'ubucuti nayo biciye kuri mwemu. Haleluya. Imana ihabwe icyubahiro. Ibintu byafashe Stefano bariko baramuhora kuvuga ubutumwa bwiza mu izina rya Yesu bakamubuza ngo barabura ingene botsinda ubwenge na mwemu biri muri we. Bahitamo gukoresha ibuye rya mbere, irya kabiri, irya gatatu, iry'igihumbi, ryo mu izosi, ryo ku ineresiatike, ryo ku mutwe. Umugabo agira sanda bati ubaharire ntibaco bakora. Iyo abatari muri mwemu aza ko ari kuvuga gute? Murakoze ku Imana yatoranije basha. Imana izobarandura. Hari umuntu aja muri kamere nk'umukozi w'Imana ngo ukoze ku wasizwe. Ega basizwe barakata n'umusumeri. Casser la volonté parfaite de Dieu. Baragukata neza. Akuringaniza nk'ishu cyo mu isarade neza hama bakazohama umubiri mwemu yayibereye hehe mwijuru. Ubucuti Stefano yafitaniye n'Imana vyamushoboje kudapfa avumye, bimushoboza kurangiza yigira hehe mwijuru, asiga hezagiye abasabiye n'imbabazi. Imana ihabwe icyubahiro. Ururimi hajya ruraserura ikindani mutima w'umuntu. Iyo ururimi rusote rurekana ko umuntu asanzwe abanye n'Imana nuko asanzwe ayizi mu gitabo. Imana ishimwe. Haleluya. Yesu aravuga ati ikintu mukere ni mwemu. Uwo niyaza azotuma imitima yanyu n'imitima wanje binywana. Niyo vyanywana ibihe byose muzogenda mucamwo muzobicamwo neza. Imana ihabwe icyubahiro. Ikindi kiranga umuntu afise ubucuti n'Imana nuko muri waganza kamere ariwe mwanse dufise mukuru. Kamere Bibiliya iratubwira ngo ntimwumvire ibyo kamere kagira nte kifuza, ngo uko niyo mwakumvira ngo karasaba karadodora ngo ntimuzobura gupfa, muzoca mutigira imitima iganzwa n'urupfu aricyo cyaha. Ngo mugabo ngo niyo mwica kamere mukicisha mwemu ngo ntimuzobura kubaho. Abaroma 8:13. Sinzi ko baturonderera. Abaroma 8:13 bageza 14, ariko biratubwira ngo kuko mwemu akwiye kuba udushoboza kunesha kamere, uko kamere niko Imana yifuza kunesha muri twebwe mu gihe Yesu yadusize hano ku isi. Haratubwira mu Baroma 8:13 hatubwira ngo tugende buke buke kuko namba mwitondera ivy'akameremere kanyu ntimuzobora kugira nte gupfa. Ngo mugabo bien au contraire niyo mwakica niyo mwica ivy'umubiri ukora mubyicisha mwemu muzobaho. Nibaza ko muri Bibiliya mwisezerano cyane rishasha ariho ijambo kwica rifatana n'umukristo. Bibiliya ntigeze tubwira ngo twice ubukene, ngo twice ibihe, ngo twice ingwara, ntavyo bigeze tubwira. Mbwa hageze kuri kamere twitwa bicanyi. Umva aya majambo adakarishe gose. Hageze kuri kamere witwa umwicanyi. Umwicanyi nta mbabazi agira, umwicanyi akuzako, umwicanyi nta mpuhwe, umwicanyi agomba ko umuva imbere yiwe akakurangiza neza kwa birangiye. Nguyo kamere afise ibintu asaba muri mwebwe. Arasaba ukwihora, arasaba itabi, arasaba ubwibone, arasaba
inzigo, arasaba amacakubiri, arasaba kubesha, arasaba kwambara idakwiye, arasaba kubeshera abandi, arasaba ibintu bitandukanye mu muntu, ngo mugabo umuntu yamaze kubibona ngo hamagarirwa kuvyica vyishisha mpwemu. Nico gituma ndashogera imbere Imana, ndakwingiza unkure mwino nzigo, aho ndishe Mana, ndakwingiza unkure mwana amacakubiri, aho ndishe. Ariko umwicanyi ahindurira icyo yica akabiri cyahangana naco. Wa macakubiriwe kubwa Yesu nakiriye, wabwibonewe kubw'icyaremwe gishasha nagizwe, ndakwanse ku nzira yanje, ndakwanse mu vyumviro vyanje. Arandenganije ariko singenda ndamurenganije nanje, arandenganije ariko sindamwihora, ndamuhezagira mu isengesho, duhuye nongere ndamuhezagire mu izina rya Yesu. Ngiyo imvugo Satani yumva, ngiyo imvugo Satani yumva. Yesu ari buryo bwa data, ariko rero ko atacya dutwara mu ijuru, kandi yabanye yigisha abana n'intumwa, azigisha, ariko ivyo yavuze ubu ni mpwema bidufasha kubigenderamwo. Imana ihabwe icyubahiro. Kamere turayica tuyicisha mpwemu, kuko twahawe mpwemu muri twebwe adushoboza kukinesha. Hari ibyaha usanga byaragiye bigashinga idarapo mu buzima bw'abantu. Murazi ko idarapo ryerekana ko ahantu bahafashe. Idarapo ibendera rikaduga neza neza, icyaha igafata ikibanza mu buzima bw'abantu, ugasanga icyaha cyo kwisambanya cyarashinze idarapo, mu gatondo riraduga rigahungabana, saa tatu riraduga rigahungabana, mu ijoro uko nyene, kuwa mbere uko nyene, gushika 31 z'ukwezi uko nyene. Iryo darapo nirimanurwe mu izina rya Yesu. Shinga irindi darapo ry'ijuru ry'ububasha bwo muri mpemu, ribwira uti ndakumanuye, ngomba gushinga idarapo ry'ukugororoka, kuko ndagomba ko Imana iganje muri jewe, kuko niwo mwandi Imana yansigiye, yansigiye kunesha kamere. Imana ihabwe icyubahiro. Ubuzima bwacu twandikiwe kunesha, kandi tunesha kamere. Imana ihabwe icyubahiro. Ntihagire ikintu usubira kwemeranya naco muri wewe ngo nuko hari incuro imwe zibiri zitatu waneshejwe. Oya, ntacyo bitwaye. Igikomeye ni kugihema, urandika ibintsinzi muri Kristo Yesu. Kuko ni wagenda wemezwa n'ingene cyagiye kirakunesha, urahava uhindukira uhindure n'ivyo wizera. Mwega none ngo kamere nkashaka umubiri iyo si Yesu. Ico ni cyagyo kiravugira muri wewe, n'uruhendo rw'icyaha. Ngo Yesu kashaka umviriza, ngo jewe abantu ngenderamo bose, ngo ikintu je nabonye, ngo nta muntu umwe ashobora gutunga atagize nte ativye. Hamwe nawe unavyemezwa ukamenga nuko ngo hano ushobora kuhakora utari umunyamanyanga ntibikunda, ntushobora kwavansa. Ico ni uruhendo rw'icyaha. None abera b'Imana babayeho gute? Haleluya. Abera b'Imana babayeho bajya bike, bashaka kujya bike, mugabo bakabandanya babaha Imana yubahwa. Haleluya. Nesha icyaha muri wewe. Icyaha mukigendana ntuzutangara gikoze, ariko ni wakinesha utaranagerageza kugikora, uzabagitsira urubanza kera. Haleluya. Atiri mugumi Yerusalemu niho mwahabwa mpemu, mukamuhabwa neza, niho muzosha mushobora gukora nico mpava ndababwira mu kanya. Imana iripfuza ko umuntu agira ubucuti nayo biciye kuri mpemu. Uwo muntu yabaho ubuzima bw'amasengesho, akabuza bo kurondera Imana mu ijambo ryayo, cyane no gusenga birimo mpemu. Uyo muntu azogendera hejuru y'ibihe nk'abakuki, hamagendesho na mpemu y'Imana atsinde kamere mu izina rya Yesu. Imana ihabwe icyubahiro. Uyu munsi rero turavuga ngo data yaraduze, ariko ntiyadusize wenyine, kandi arakagenda kuko yagiye mu kibanza tuzi, natwe tuzogenda dushikamwe. Gabi gikomeye nuko tari abantu. Hari igihe umuntu wumva muri we ati reka twebwe sokuru yaratunze gasha, sokuru yaratunze,
kubera bise umubabaro uko ibyo sekuru yari afise byagize nte byararangiye, ubu barakubititse kubera nta cyasizwe. Mugabo Yesu yaraje aravuga arabimbuto nziza mu bantu, atabasigira mugira ngo acabandanya ibyo Yesu yasize yigishije abantu bayo. Imana ihabwe icyubahiro. Haleluya. Nkundiye turashaka guha Imana amashyi bwa mpemu wawe muri twebwe, kandi bikora ubinezerewe cyane. Uri munsi urubatse urugo kubera mpemu, urubatse urugo kubera mpemu, urakora akazi mu bantu batameze neza kubera mpemu. Uyu munsi ibikomere by'ubuzima byarakize kubera mpemu. Uyu munsi iyo bakubwiye amakuru mabi urumva ko utekanye kubera mpemu. Uyu munsi hari ibyaha byagerewe kunesha kera, ariko wamaze gusohora muri yo kubera mpemu. Imana nihabwa icyubahiro ko Yesu ari mu ijuru kandi abera biwe bafite mpemu muri bo. Imana ihabwa icyubahiro. Haleluya. Icya kabiri, dufata nk'umurage, dufata nk'umwandu Yesu yadusigiye imbere ko aduga mu ijuru, nuko yadusigiye romanda, yadusigiye umuhamagaro w'intahe, yabasigiye umuhamagaro w'ubucuti, ubu nawe yabasigiye umuhamagaro w'intahe. Ku murongo w'8 havuga gute? Mu gitabo cy'ibyakozwe n'intumwa cye cya mbere nyine hane twatangurira, umurongo w'8 hatubwira ngo ariko muzogira ntimuzohabwa ubushobozi mwemera niyabaza ko muzoca mubiki ivyabo navyo kunshingira intahe mu bice bine byitwa Yerusalemu, Yudaya hamwe n'iki Samariya hamwe na hehe impera z'isi. La paix à témoignage. Imana ihabwe icyubahiro. Yesu nawe yari afise ubumana umushoboza guhura n'abantu bose ku isi. Yatoyemo 12. Muri 12 naho hariho umwe atamworoheye, muramuzi. Hamwe n'abandi yagiye arigisha, bagiye baramwumva, abo yakora ibitangaza bitandukanye. Ntibari abantu benshi, uravye abantu bose isi yari ifise, nabigenda iraronka n'umunsi ngo turegereye hafi miliyari 8 bagabana bagwira. Mugabo umutwara yari afise avuga ati niyo mwahabwa mpemu muzoca muronka ubushobozi. Ubwo bushobozi si ubwo kubaririsha, si ubwo kubahama kudegezwa, si ubwo kwikubita hasi, nubwo kunshingira intahe ahantu hose hari symbolize par Yerusalemu, Yudaya, Samariya no ku mpera z'isi. Yesu yaraduze kugira ngo ishengero ribandanye kugwa ciwe. Burya ishengero rikubo bambe isi kubonye ni nkaho yo bibonye Yesu. Atari uko usa na Yesu ku rukoba, atari uko washaka uri na Yesu, gusa uri umuntu Yesu yagerereyemo. Nicyo gituma ibyo Yesu yakoze ushobora kubibandanya neza, bigatuma icyo Yesu yagomba gukora hano ku isi kibana gikoreka hano ku isi. Imana ihabwe icyubahiro. Icya kabiri dufata nk'umurage nuko twasigiwe umuhamagaro wo gushinga intahe. Ibi byatumye Petero mu gihe mpemu yari atanzwe nk'isezerano ku munsi wa Pentecote. Murazi ko umunsi wa Pentecote mu gice cya kabiri cy'igitabo cy'Ibyakozwe n'Intumwa, aho imbere yaho turi turasoma, haraje mpemu ngo araza ku bantu, umuntu wese ngo hari byagaragara kuri we nk'imbeya, ngo batana kuvuga indimi zitamenyekana. Kubera bavuga indimi zitamenyekana, ngo hari abantu bumva ururimi rw'iwabo ruriko ruravugwa n'abandi bantu batari baruzi. Hacaba impande zibiri. Uruhande rumwe ruravuga ngo ibi nivyo ni mpemu yari yarasezeranywe kandi n'umunsi arashikijwe n'abantu babitahura. Ariko hari n'undi muco wa kabiri bavuga ngo aba bantu baborewe igisama. Igisama murakizi? Ni inzoga ihavisha ku mugoroba, mugabo mu gatondo ibisosa. Uyinyoye irasosegwa mugabo iguhiramwo. Ndahubwira. Uramerwa nayo masaha ari imbere izuba n'iryaka. Aba bantu baborewe igisama, cyo tuma bariko baradebagura. Ibyo ariko baravuga ntitubitahura. Petero acarahaguruka ati bagabo bene data, aba ntibaborewe igisama nk'uko mubyibaza,
atariko uturungu tubiri, ngo ahera ngiriyo vyatanguriye arabandanya gushika ejo bundi Yesu aduga mu mitima, ngo baca baracumitwa nabo bazi ikibazo, bagabo bene data dukora iki? Petero abishura neza mu gitabo cy'Ibyakozwe na 2 3:7 3:8 3:9 ati nimwihane umuntu wese abatizwe mu izina rya Yesu, uyu mpwemu mubona atanzwe nuwo abantu bose bazogenda barizera, barahamagagwa. Icyo gihe abantu 3,000 baca barakira Yesu nk'umwami n'umukiza w'ubugingo bwabo, kuko Petero yatahuye ngo nasigiye umuhamagaro wo gushinga intahe. Imana ihabwa icyubahiro. Uyu munsi Yesu ariko arabandanya hano kwisereka, mugabana yabiciye muri inde? Wewe. Imana ihabwa icyubahiro. 3,000 baca barakizwa. Filipo arahunga inkota ya Herode, atumbera mu gisagara cy'i Samariya, asanga ibigwamana ni byinshi, abantu batunzwe no kuraguza. Kugira umuntu arongore n'umuti, kugira umuntu arongogwe n'umuti, atembere muri politike n'umuti, kugira adanaze n'umuti. Igisagara cyari kibihiwe cyane kuko nibumva ko Imana ari Imana, bari batunze n'imiti yo kwisiga n'Imana zo mayirabira umarompwe. Ngo kuri 4 ahadusomere ahatwereke nimba yahateguye. Ibyakozwe na 4 mu 8 umurongo wa 4 batubwira, Ibyakozwe na 8 umurongo wa 4 hatubwira ngo bahera ariko abasabagiye bagendagenda bavuga ijambo ry'Imana. Abasabagiye sabavuye mu myaka bagenda mu bwiza. Abasabagiye sabantu bagiye ingozi kugira baruhuke bari muri retraite. Abasabagiye sabantu bagiye kurangura. Abasabagiye n'abantu bahunze inkota y'umwami Herode, bari mu gisagara batanazi, bari mu gisagara badatahugwa, bari mu gisagara badashoboka bafite n'ingene bafungura neza cyangwa ingene bambara, ariko ngo ntibigera bahagarika kuvuga ijambo ry'Imana, kubera ko barazi ngo data yaraduze, Yesu yaraduze, mugabo yansigiye umuhamagaro. Hari igihe umuntu atanga rendez-vous mu bikorwa vy'Imana, ngo nzoba ndakorera Imana, ndakeneye ibanza Imana inkure kuno mutwaro. Oya, kora ubwo nyene nuko nyene kwinkomeza zawe zingana, ujana izo nyene. Nayibundi ni warindira ntuzopfa worohewe, hakwizi haragoye. Abamenye banga ryo uko haba nabagendera muri mpemu batagomba gupfisha ubusa umwanya wabo. Haleluya. 5 na Filipo aramanuka aja mu gisagara cy'i Samariya amenyesha ivya Kristo. Haleluya. Uyu munsi hari umuntu ushaka kubwira ivya Kristo, wewe ukabitangura cyangwa urindira ko bazakubaza. Uyu munsi hari umuntu yoba amaze kugira ati nukuri ujya muntu yaramfaje kumenya ibi nibi nibi. Twajaye muri bisi igenda Igitega, ariko ijambo yambwiye, umurongo yambwiye sindawibagira. Twahuriye mu kiriyo turicarana, ikintu yambwiye sindacibagira. Filipo nawe naragenda ashika i Samariya ngo abamenyeshe ivya Kristo. Imana ihabwa icyubahiro. Ariko uravye ingene abarundi bakundana, wowe buri ngene uvuga gute? Mu Burundi umuntu ataramukanije bacavuga kuba muvuga nabi, ku buryo n'umuntu adakunda kuramukanya aramukanya kugira ntibamuvuge nabi. Umva udafise akaryo kenshi. Mu Burundi imanza ni nyinshi, tuhari imanza nyinshi, makomite nibuge, aho usanga amatelefoni y'abantu ari komite mariage naka, komite enterrement naka, abantu barafise ubucuti budasanzwe hagati yabo. Ariko ivya Kristo biravugwa cyane ntibivugwa. Nta bantu wabuze. Oya kwiri baruzuye. Imana ihabwa icyubahiro. Umuhamagaro w'intahe n'umurage wa kabiri twasigiwe na Kristo Yesu. Imana ihabwa icyubahiro. Pawulo agenda mu Giriki mu gisagara cy'i Atene, asanga ibimana byabo biri ku vyapa, izindi zarubakiwe mu mayira abiri. Asanga ibigwamana ni byinshi cyane. Avuga ati hari n'indi mana mbonye yongera kubera kutayimenya izina, bayise ngo Imana itazwi. Avuga ati abantu baranyuguriye umuryango batabizi. Ati hari Imana abonye nyinshi ngaha mu Bugiriki. Ati mwana baguhagarara kuri imwe
nabonye mufise yitwa yitazwi. Ati irya nyene niyo yaremye abantu bose, irabashingira imbibe kugira bagire aho bagarukira, ngo mbwa barode no kuyikabakaba ngo nimba boyikorako. Ati irya niba mu nzu zubakijwe n'amaboko y'abantu. Ati irya muri yo niho tubesherezwaho, niho tugendera muri yo. Ati mugabo rero irya nyene itazwi yarashinze itegeko rihabwa amahanga yose, abantu bose aho bari hose n'imyaka yabo yose yuko bihana. Ati kuko irya nyene isanzwe yarashinze umunsi wo gucira ko isi amateka. Ati kuko umunsi yaciye amateka izo yacisha uwo yagaragaje ko ikimenyamenya cyo kumuzura mu bapfuye. Bagira ahantu tumenye izo twahabumbye tuyishira mu mayira abiri, tumenyeye izo twaze mu masaro kuko bazibaje mu giti kanaka, tumenye izo turura tugasiga amavuta kugira ngo zigire icyo zikoze, tugasaba uruvyaro tugasaba izuba. None hari izo hana, hari tugira ngo tuve mu byo turimo. Iyo nihe none? Inkuru iravuga mu gitabo cy'ibyakozwe n'intumwa 17 were kuri 28 kumanuka, yuko ngo haciye haboneka abantu bihana, harimo n'abantu bamwe bamwe bari banatunze bibihanganye mu gisagara cy'Atene mu Bugiriki. Kubera iki? Paulo yatahuye ngo mvise umuhamagaro nasigiwe na data w'intahe. Imana ihabwe icyubahiro. Burya kubera tuba mu byankwemu byinshi, ubu hari ibintu byinshi cyane, byinshi, hari amamistere menshi cyane, ingabire ni nyinshi kandi ntawe uvuga ngo ni bibi, ariko kandi hari ahantu ishenge kuye guhagararira ni ku ntara. Uririmba ukeneye gushinga intara, ufasha boro ukeneye gushinga intara, wigisha mu ishure ryisumbuye, mu ishure ritoya ya kaminuza ukeneye intara, uvugishwa ukeneye intahe. Umuhamagaro w'intahe twarawusigiwe izina rya Yesu. Imana ihabwe icyubahiro. Haleluya. Nuvuga ngo uyu munsi tunezeye ko data ari mu ijuru, mugabo kandi yadusigiye ubucuti, adusiga no kumushinga intahe hano ku isi. Uri pano, uri cyapa kiranga ngo kwa Kristo ni hajya. Apana kumugire ni hajya, kwa Kristo ni hajya. Aho umuntu akubonye acha tora inzira itumbera kuri inde? Kuri data, kuri Kristo Yesu. Imana ihabwe icyubahiro. Aho umuntu muganiye mugakorana, mugafatana bisi urugendo rurerure agati nabonye aho Kristo Yesu ari ni ku musaraba. Imana ihabwe icyubahiro. Icyapa cya Kristo ni ntahe yawe. Aba bantu bo bikibazo bari bafise ntibabona ko hari ikintu Imana igomba kubakoresha. Yesu agira agenda, babonye umenga nicyo gihe ugirukarekane ya ngoma y'Abisirayeli n'iki gihe. Mbega urazi faiblesse ya mbere ku muntu yaneshejwe, aharura umwanya ugira utunganye ibyo ukora ni byiza, mugabo yageze ahantu umwanya utarengana nukuraba neza ingene ubanye niyo Mana ubwayo. Mugabo umuntu wa mbere akoresha umwanya neza araba icyawukoramwo. Aba bantu bobo bari babonye Yesu kumenga ikintu azanye ni kubakura kw'Abaroma. Occupation romaine yari imemereye nabi, mugabo nagenda abwire ko Yesu yayikoreyemwo hamara ko icyamuzanye kandi neza. Nicyo tuba tigeze abona umenga umutwaro bafise n'Abaroma. Ni barasi ikibazo cy'Abaroma, barasi ikibazo cy'ukudatahura intumbero baremewe. Aba bantu muri bo bagize ikibazo cyo kubona umwanya umenga nibo kibazo. Ikibazo cyari intumbero baba muri wa mwanya, nticyari umwanya. Hari abantu bavuga ngo umwaka watevye kwere. Umwaka watevye kubera iki? Afete ugomba uhere nawe waramaze gukora komenya nta cyiza kiwurimo. Nicyo gituma aha tugeze mu kwezi kwa gatanu, hasigaye amezi 7 kugira ngo umwaka urangire. Aha itariki 31 ama emotion ibishobisho byacu bizoba byabaye byinshi cyane. Murese veille eko sinshobora kurara mu nzu jewe,
sinshaka kurara mu nzu, ifa ko ndara mu ngoro y'Imana. Isi Imana yakoze birakomeye. Nibutse umunsi twari tugeze i Bugarama, bisi irakiribita hama ndavayo. Nurara mu ngoro y'Imana. Oya n'abandi umuntu adashima. Nibutse ingene Imana ndenganire Cesarienne. Reka Imana yakoze ibikomeye. Sinorara mu nzu, ifa ngo ndara mu ngoro y'Imana. Ibyo si bibi bene data. Mugabo kandi inyungu y'Imana irihe muri ivyo bintu. Ariko uwovuga ati Imana uyu mwaka natanguye numva ngo ndakeneye kwitunganya nabo dufitaniye amatati. Ndakeneye gukorera mu ngabire yanje nari narazingamiye kugira abera bahabwe umugisha. Ndakeneye gusubira kuba mu buzima bwa keraho icyana kibonera kure, ariko hari ibintu mbona umenga bigenda bigomba kuntera. Uyu mwaka ni w'intsinzi. Ndakeneye gusubira gutunganya uko mbaho ku munsi neza. Aho niho tuza muri le 31 tuvuga ngo Mana tuje gushima Imana ingene wadukoresheje ivy'intahe. Tuje gushima Imana ingene watukuyemwo ubunyantenge nke, ubufafara bwa kera. 2020 nari umufafara vraiment. Yumviye vyaraza ahantu ngenda no muri boîte ariko nta kwishinga ntibabimenye. Umutima wanje ndagomba kugaragara mu ntahe idasanzwe muri uyu mwaka utanguye. Kuwagenze neza nagiye muri veye ngiye gushima Imana ingene yambaye hafi. Narabaye mu buzima nari nagombye kubamwo uno mwaka. Umwanya siwo kibazo. Nico Imana yaduhaye umwanya ingene upimwa n'ingene harugwa. Ariko igikomeye nico ukora mu mwanya. Nico gihambaye cyane. Aba bantu barumenga sibo bazobona harageze. Aho by'ukuri tubona umusoda w'umuroma wese yasubiye iwabo. Ikione cyara baroma, kiyazo cyari imitima yabo. Imana ihabwe icyubahiro. Uyu mwaka turashasisa amezi indwi kandi si make. Ushize mu biharuro turacafise nka 65 kwijana. Kandi umuntu afise 65% aramenya. Sivyo? Wobaho neza guhera mu kwa gatandatu gushika mu kwa 12. Sinakubesha ve yawe biryoshe. Iyo biryoshe cyane. Kuko kurahimbaza Imana ingene mwabanye muri juin kwa gatandatu gushika mu kwezi kwa 12. Imana ihabwe icyubahiro. Aba bantu bamaze kumenya ko basi umuhamagaro w'intahe, babaye mu buzima bagenda bakoresha ijambo rya Kristo bakaribwira amahanga yose. Cyo tuma Aziya yarashikiriwe, Afrika irashikirwa, Uburayi burashikirwa n'ubutumwa bwiza butanzwe n'intumwa. Bakoresha ijambo rishimikira ku cyo Yesu yakoze ku musaraba. Bakoresha ingeso zabo gushika aho bageze i Antiokiya. Abanyamahanga babitegereza aba bantu aba naba Kristo. Bibiliya yerekana ko ijambo aba Kristo rigaragara inshuro 3 muri Bibiliya yose. Naho twe twita aba Kristo. Hatatu gusa. Hano hose avuga abigishwa. Ataba abantu ukuntu tubabona bigenza i Antiokiya. Aba ba Petero ukuntu tubabona. Barunaba ukuntu bigenza. Aba bantu naba Kristo. Intahe yabo yatuma abantu bakizwa. Imana ihabwe icyubahiro. Bakoreye mu ngabire zitandukanye. Bakorera mu mpano zitandukanye. Wita Dorcas yabaye mu buzima bwo kwitaho abapfakazi, arabashanira impuzu zabo ku buntu, baramenya Imana. N'igihe cyo gupfa amahanga ari impande arakizwa kubera ikorwa Imana mugaragaje ko cyo kumuzura. Yesu kandi yibereye hehe? Mu ijuru. Ko Yesu abandanya mu ishengero giwe. Imana ihabwe icyubahiro. Haleluya. Nicyo gituma ntukwiye gusuzugura ijambo bw'iyo umuntu mwigana rihagaze kuri Kristo mugabo. Ntukwiye gusuzugura ingabire yawe hano ku isi kuko irafite ingene izana abantu kuri Kristo Yesu. Ntukwiye gusuzugura ingeso zawe abo zihingure cyane zigaragaremo mpemu ko bizotuma Imana imenyekana. Ntukwiye gusuzugura ingeso zawe, ntukwiye gusuzugura igikorwa cyiza cyawe kuko byose bishobora kugenda birakwegera abantu kuri Kristo Yesu. Muri wa muhamagaro w'intahe. Imana ihabwe icyubahiro. Uyu munsi Yesu ari uburyo bwiwe bwa data. Araganje cyane. Aragiye yuko hari abantu bamutahuye bari muhamagaro w'intahe yari karashinga ataraduka.
icya gatatu nuko Bibiliya tubwiye ngo yaciye aduzwa kugwa muri bo, ngo bamera nk'abatamarirwa bariko baratangara. Haca haza umumarayika arababwira ngo kubera iki mutangara, uyo mubona kuwe muri mwebwe uko aduze niko azogira nte, niko azogaruka. Imana yagomba ko bagumana ivyizigiro bihagaze ngo ivya Yesu ntibirangiriye ngaho. Nico gituma nagomba kubwira ngo nawe usanzwe bizi ntukwiye gushira ku ruhande canke kure yawe ivyizigiro ufise byo kuzogenda mu ijuru. Inyota impwemu zacu zari zifise zitarakizwa, ya nyota ivuga ngo mbega nzogenda mu ijuru canke sinzogenda. N'ubu bamwe kubera bataravyizera neza bamana ikibazo, hajya vy'ukuri none umuntu ashogenda mu ijuru, kugira umuntu agere mu ijuru uwo muntu abamerewe gute? Umurage data yagusigiye amaze kuduza Yesu mu ijuru, yakubwiye ngo azoza kugutora. Duha Imana amashyi cyane gose. Woduha akaduhonja akatweka ingene bizoba bimeze umunsi abera azoyiko baraduga, imva ziyugurura, ndazi ko ukunda Imana cyane. Ariko ntibikenewe kubanza kubikinirwa muri video cyangwa muri film. Bibiliya bivuga neza yuko ngo twebwe abizeye izina ry'umwana wayo Kristo Yesu ngo dufise ubugingo budashira. Nkuko yaduze yadusigiye ivyizigiro byo ko tuzozuga na twebwe. Yarevuze neza muri Yohana 14 umurongo wa mbere gushika wa 4. Yohana 14 hatubwira ngo ntimuhagarike imitima. Yohana 14, ntimuhagarike imitima yanyu, mwizere Imana nanje munyizere. Imuhira kwa data hari abantu mupanze nka jewe, turafise ahantu turuhukira, sivyo? Imuhira kwa data hari amazu menshi, iyo abatariho bangiye ndabakuri inkoni, bagenda bibabwiye. Ariko rero arahari, kandi ko ngiye kubategurira ahanyu nzogaruka kubajana iwanje ngo aho ndi namwe abariho mugirante muba. Atuka biraryoshe ugendagenda kuri nosi uruho hatangwe gushuha ntihameze neza, utambuka buke buke wanyoye icyayi utakinyoye ukumva ivyo bibarizwa hehe. Nawe uhebuze kuronka ingwara ukuntu genda kubona usigaje amezi aya, tangura gusezera umuryango. Nimba hari ivyo uvuga wature wewe, ndabona usigaje amezi 3 kubera iyo ngwara. Abitwa ko bakomeye ibamaza amezi 3, nawe ubundi hari igihe usanga umaze amezi 2. Ti runo rusago ndazi ko rwari rwanikiwe kuzopfa, mugabo kandi nimba Imana yagombye ko rupfa muri 2023 saza bangiye mu kibanza datanteguriye. Beneda tuvugana kuri ibintu muravyemera ko biba nk'ishengero? Muravyemera ko biba nk'ishengero ko vy'ukuri tuzogenda mu ijuru? Mbega niwo munezero wacu canke ivyisi byadutwaye? Nukuvuga ngo ubaye hano kwisi muri kino gisagara ca Bujumbura ataca wimvira ku vyo mu ijuru afite ikibazo. Tuza kwimvira mu ijuru, nico gisagara gikuru cawe, bureau central de traitement. Ivyo niho bibarizwa. Nico gituma Yesu yasizeho assurance ati ngiye kubategurira ahanyu. Iyo abatariho mbagenda bivuze, singiye kugerageza ngo bamwe ndabandikira ikete ngo mwe muri deuxième division mba murarindiriye. Oya, atabihanye bakizera bafise ikibanza hariya kwa data. Imana yabwi cyubahiro. Ibi bintu iyo bivuze umutima w'umuntu, Bibiliya ivuga ngo uwo muntu ngo acacika ingumba. Ko Petero yandika ngo iyo umuntu yibagiye ngo umwuhagiro w'ivyaha ngo acacika ingumba mu vya mpemu.
iyo wibutse ko Imana yakuye ku rubanza rwe bidashira ikacikwandika mu gitabo cy'ubugingo, Yesu agusezera kubwira ngo ngiye gutegurira hanje, ngo hari amazu ngenda bikubwiye, urumva ko umutima wawe wo kwiyegurira Imana. Imana ihabwa icyubahiro. Haleluya. I Tesalonike haba ikibazo cyuko kandi cyama ku mashengero hari abataha, hari abapfa, hari abarangiza. Ijambo ryiza ni kurangiza, si gupfa. Hari umuntu yarangije bagira mwabaro. Paulo zakubandika ati ntimube muri babandi babara kubera haba ariko barapfapfira muri bo, atariko mumenye yuko uko bapfa niko bazozuka. Atumenye kandi washaka abo bapfa ntituzona batanga gushika, kuko umunsi ngo data yaserutse, umwana w'Imana yagarutse, ngo azana n'umumarayika mukuru n'inzamba, kandi iyo nzamba imaze kuvuka ngo imva z'abapfuye bari mu mwami ngo zizokwiyugurura, hama baterugwe basanganira umwami ku bicu, ngo maze natwebwe bazaba bariho bari muri wa mwami tujye tugira nte duterugwa tumusangane ku bicu, twambikwe iyindi mibiri, ngo mwiruranisha ayo majambo. Imana ihabwa icyubahiro. Haleluya, haleluya. Yesu yaraduze agusiga hano kugira ngo ugire ivyizigiro by'uko muzobana muri kiriya kibanza cy'iteka aricyo mu ijuru ahera cyane. Imana ihabwa icyubahiro. Numunezero kubona umuntu abano ku isi afite ati naho ndi hano nuko nkiriho, igisagara cyanje gikuru ni Isiyoni ho mu ijuru. Uhimbaza wibuka ngo izina ryawe riri mu gitabo cy'ubugingo, ugahimbaza utarakira Yesu nk'umwana n'umukiza w'ubugingo bwawe, uzobikuhimbaza utazi. Mwewe kandi ubuntu burahari yuko uri munsi nyene ushobora kumwakira ukaje utangura muri celebration, uri munsi ukaje umwakira ukaje ugira no mu munsi mukuru uko twizera ko Yesu yagiye mu ijuru kandi tuzogenda na twebwe. Imana ibahezege cyane gose. Haleluya. Twararazwe, data yaraturaze ntezewe twenyene, yadusigiye mpemu kugira mpemu twihe muri tumwihe, mpemu tumwihereze, tugire ubucuti nawe, tugire imitima yacu imugururiwe, tube mu buzima bw'amasengesho, ubuzima bwo kunesha, uza gushingira intahe Yesu Kristo, kandi tuvise ivyizigiro muri we. Hoba ari umuntu atarakira agakiza, dufashanye, kuko uyu munsi Yesu ari buryo bwa data yaraduze, mugabe ikintu dusigaye tumwizera ko ni kimwe, nuko ari mu kugaruka gutora ishengero ryiwe. Abazoga gutora n'abantu amazina yabo ari mu gitabo cy'ubugingo, abazoga gutora n'abantu bamenye ko yakora ku musaraba, bagishaka umutima muri bo kibavyaramo kwihana no kwizera, muri bo imitima yabo iramurindiriye. Mugabo kandi uyu munsi ukaba gutarakira agakiza, turaguhaye ubutumire uze wakire Yesu nk'umwami n'umukiza w'ubugingo bwawe, ube buzima bw'abantu barazwe na Kristo Yesu. Ingo wihane vrema, nukuri ukuri kurabaho, data arabibona kandi aragomba ko bivamwo. Ukubaho ukugenda ivyo birigwamwo, data arabizi, anabikweretse uwomererwa nabi mu mutima. None nawe urabizi, umutima wawe urakeneye kwihana, urakeneye guharirwa ivyaha. Nta kintu na kimwe kinda gusa batari kwihana kubivamwo, hamukizera Yesu nk'umwami n'umukiza w'ubugingo bwawe. Nimba uhari dusabe, uduze ikiganza cyawe dufashanye, uduze ikiganza cyawe dufashanye, wakire Yesu, wakire Yesu, wihane, ubohoke, ube muzima. Izina ryawe riri mu gitabo cy'ubugingo rijeyo, izina ryawe ribe mu bantu bamenye Yesu Kristo. Umutima wawe wihane, wizere Yesu nk'umwana n'umukiza w'ubugingo bwawe. Urashogira ukuboko kwawe kuno nimba uri hano, ntutinye vrema, ntibitinyitse, ahubwo birimo kubaha Imana. Ntutinye ibi canke biriya, ntutinye abantu bazovuga, ntutinye inkwirikizi zavyo, naho ziba zihari, ntawe uzihakana, zirahari. Mugabo kandi iciza ari nacyo gikuru, nuko Imana izoguha ubugingo budashira kandi ikakuba hafi. Ubu hari ndabona atawe uhari, abandi turashobora kuduza ibiganza byacu.
bituma oranezerwa nimbaze Yesu wanyogeje Yesu ndacibuka Yesu ndacibuka umunsi izana kwemereko izana kwemereko ari wewe mana yanje nivyonezerwa cane oh nimbaze Yesu yanyogeje anyigisha umusega bituma oranezerwa nimbaze Yesu yanyogeje reka uduze ibiganza byawe ushima Imana ushimana yuko uri mu isezerano nayo ushimana yuko ukwiye ko ibyo yakoze byose ushimana yuko data atagusize wenyine aguhaye mpemu wayo umutima wawe wishikanire ikima cyo gukenguruka umutima wawe uduze ibiganza byawe maze uyibwire irahera cyane wishimire urukundo rwayo wishimire umugambi wawe wayo kuri wewe wishimire ibyizigiro ufise uzobana nayo ibe bidashira Mana turaguhaye icyubahiro cyose Mana turakunezerewe n'Imana turagushimiye ko waduhaye mpemu wawe turagushimiye ko wamuturaze wawe muri twebwe wadukomeze mu izina rya Yesu turagushimiye cyane Mana kwagereye muri twebwe kwaduhaye kukumenya ukatugereramwe mwami Imana ukaduha inkomezi imitima yacu ikayikuramo ubugaragwa butandukanye waduhaye kurengera ubupfuvyi uduha kurengera ubupfakazi uduha kurengera ubushomeri uduha kunesha kamere kubwa mpemu wawe mwami duhabwe icyubahiro turaguhezagiye cyane Mana nta byizigiro twari dufise ku bugingo budashira ariko noneho mwami ngo twarabironse kubera kwizera uguharirwa ibyaha byacu mwami nushigwe hejuru ibihe byose mwami nushigwe hejuru mwami imitima yacu irakunezerewe mwami udushoboze kugendera mwami mu muhamagaro w'intahe udushoboze kugaragaza mwami ikuba cyiza gituma abantu bakumenya udushoboze kugaragaza mwami ijambo ryawe rya Kristo rigaragaza ko abantu bashaka gukizwa bikwiha no kwizera udushoboze kugaragaza ingeso zawe zituma abantu bakumenya ducike comme des panneaux publicitaires zorienta mu izina rya Yesu ubuzima bwacu mwami icyubahiro mu byose mwami urakoze kubw'ijambo ryawe urakoze kuba wagiye mu ijuru udatuze twenyene urakoze kubw'ishengero ryawe urakoze kubw'umugambi mwiza dufiseko urakoze kubwa byizigiro tugufise ko wewe ibihe byose uri Imana yacu mu izina rya Yesu dusenga dushima amen amashyi menshi ku ijambo ryayo Imana ibahezagire ibaho umugisha umunsi mukuru mwiza murakoze